mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, aho ni ku mugoroba. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema wongeye kubasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu yo muri uyu mwanya. Leta y'u Burundi ntishaka kwita jenoside y'abahutu ubwicanyi bwo mu 1972. rero abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo iby'irindwi ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga. hariho avuga ngo leta avuga n'ingoga, uraraba none igihugu cunguka iki? None tuzoza turafata akamanyu manyu. Uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Abashoramali bo mu bihugu bitanu bisangiye ikiyaga cya Tanganyika, abo nabo mu Burundi, u Rwanda, Kongo, Tanzaniya na Zambiya, bari mu nama rukokoma i Kigoma muri Tanzaniya. Naho muri Guinea, amashyaka akomeye yateye utwatsi umugambi w'abasirikare wo kuguma ku butegetsi bw'inzibacyuho mu gihe cy'imyaka irenga 3. Amakuru arambuye ni mukanya, mugume hafi. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta muntu mushya wemejweho indwara ya Ebola mu minsi 7 ishize. Biratanga icyizere. Iyi nkuru mukanya turaza kuyibagezaho, ariko reka duhere kuri iyo muri Guinea, aho amashyaka akomeye yateye utwatsi icyifuzo cy'abasirikare bahiritse ubutegetsi bashaka imyaka 3 n'amezi 3 y'ubuyobozi bw'inzibacyuho. Mugenzi wacu Eugenia Mukankusi yaduteguriye iyi nkuru. Koloneli Mamadi Doumbouya uyoboye agaco k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri kudeta mu mwaka ushize aherutse kuvuga ko bishobora kuzafata imyaka irenga 3 kugira ngo ubuyobozi bwa gisivili busubizweho. Yabwiye televiziyo ya leta ko nyuma yo kugisha inama mu rwego rwa politiki yarimo kureba uko haba inzibacyuho y'imyaka 3 n'amezi 3. Bwari ubwa mbere atanga ingengabihe. Amashyaka akomeye 3 n'andi mato 60 bikorana yamaganye iby'ubuyobozi bwa gisirikare busaba. Ni mu itangazo bakoreye hamwe kandi bahamagariye abayobozi b'agateganyo kurengera inzego za demokarasi. Bavuze ko urwego rw'igihugu ngishwanama ku nzibacyuho rwashyizweho n'abasirikare bahiritse ubutegetsi kugira ngo rukore nk'inteko ishinga amategeko rutari rwemeza ingengabihe, kandi rwahamagariye ibiganiro nyabyo n'amashyaka yose bireba, harimo na sosiyete sivile. Biteganyijwe ko urwo rwego ruzayobora kugeza ku matora. Doumbouya mbere yari yavuze ko ashobora kuzasaba urwo rwego amezi 39, ni ukuvuga imyaka 3 n'amezi 3. Aka kanama ejo kuwa gatatu kemeje amezi 36, ni ukuvuga imyaka 3 nyuma isuzuma. Bamwe mu badepite barimo nabo mu ishyaka ryakuyeho uwahoze ari perezida Alpha Conde batoye banga ayo mezi 36 yasabwe, kandi basohotse mu nama nyuma y'uko urwo rwego rw'igihugu nshingwabikorwa ku nzibacyuho rwemeje iyo ngengabihe, nk'uko bitangazwa n'itangazamakuru ry'imbere mu gihugu. Narembi babwiye mu kanya, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta muntu mushya wemejweho indwara ya Ebola mu minsi 7 ishize. Ibyo bikaba bitanga icyizere. Eugenia Mukankusi nanone arakomeza. Byatangajwe uyu munsi kuwa 4 n'umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ushinzwe gukurikirana ibikorwa byo kurwanya icyo cyorezo, ubwo yasobanuraga iby'iyi ndwara mu gihugu. Muganga Muri Keita yagize ati, umuntu uheruka wemejweho iyo ndwara yatangajwe ku itariki ya 4 y'uku kwezi kwa 5. Uyu muyobozi akomeza agira ati, cyakora abantu 480 bageze aho bahurira n'abarwayi ba Ebola baracyacungirwa hafi. Muri abo abagera muri 200 uyu munsi baruzuza iminsi 21 y'igihe bagomba gukurikiranirwa hafi. Amakuru avugwa hirya no hino tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken agiye kujya mu Burayi mu nama y'umuryango wa OTAN no kuganira na leta zaho ku by'ubuhahirane. Ni inkuru nanone twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubudage Annalena Baerbock mu kwezi gushize yatumiye aba minisitiri mu nama itari ku mugaragaro i Berlin. Inama ije mu gihe igihugu cya Finland kirimo gushaka uko cyakwinjira mu muryango wo gutabarana wa OTAN kubera impungenge gifite zaturutse ku gitero Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yavuze ko inzira yose yo kwinjira mu muryango yagombye kuba inoze kandi yihuse, kandi ko Finland ishobora kwakirana ubwuzu. Kuri iki cyumweru cyiza Blinken azajya i Paris ari kumwe n'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubuhahirane Catherine Tai na Minisitiri w'Ubucuruzi
Gina Raimondo mu nama ya kabiri y'abaminisitiri b'Amerika n'Uburayi ku buhahirane na tekinoloji. Arakoze Eugenia Mukankusi utugejejeho amakuru yo hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu za YouTube, Facebook, Instagram na Twitter. Adresi ni VOA Radiyoyacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, amashyirahamwe yo mu nzego z'ubutabera bunywanisha arashimira Perezida Evariste Ndayishimiye wanze ko leta yemeza ko ubwicanyi bwakorewe Abahutu mu 1972 bwitwa ihonyabwoko. Byari imbere y'uko komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge Sever irangiza ubushakashatsi no ku bundi bwicanyi bwahitanye Abarundi mu bihe bitandukanye. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya. Severe ntiraheza amatohoza, ntiraheza kumenya ukuri, none tuzoza turafata akamanyu manyu. Mugu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga camugakorerako muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere. Aya majambo yatangaje benshi nyuma ikiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abamenyeshamakuru bwa mbere nyuma hafi y'imyaka 2 atanguye amabanga yo kurongora Uburundi. Icabitumye nuko kuva igihe cose yamaze n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD kugeza yicaye ku ntebe y'umukuru w'igihugu, n'ubu ari mu babonetse ku rubuga umurwi Sever uja gucukura ibinogo rusangi vyahambwemwo abantu bishwe mu rwimo rw'1972 rwahitanye Abahutu benshi kurusha Abatutsi. Akanawushimira kuko rikorwa ciza. Perezida Ndayishimiye ku munsi wa kabiri akiri mu ntangamarara imbere yo kwakira ibibazo vy'abamenyeshamakuru yagarutse ku vyerekeye imirwi ibiri iteganywa n'amasezerano ya Arusha y'umwaka w'2000. Ayo masezerano niyo yatumye intambara zamaze imyaka irenga 10 hagati y'igisirikare ca kera kizwi nka FAB caciganjemwo Abatutsi n'imirwi y'inyeshamba y'Abahutu yarimwo CNDD-FDD wahavuye uhinduka umugambi uri ku butegetsi kuva mu 2005 kugeza ubu zihagarara. Hata umumenyeshamakuru yamubajije yavuze icatumye hafatwa ingingo yo kutongera ikiringo mu rwi CNTB wahora ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo wasezerewe mu kwezi guheze. Perezida Ndayishimiye yagiriza uwo murwi ko warusigaye ujyanisha Abarundi aho kubunga. Yemeza ko wakira amatati yobwirijwe kuja muri za sentare ukayitirira kandi ukaba warusigaye utagishira imbere umwumvikano w'abantu. Niko gukomeza aganira ku bijanye n'umurwi Sever ujejwe kunywanisha Abarundi. Yasiguye ikintu atamutegetsi n'umwe yari bwavuge, ariko abantu bose bahora banuganuga. Icatumye leta itemeza ku mugaragaro kwa 29 ukwezi guheze hibukwa imyaka 50 bukozwe ko bwicanyi bwakorewe Abahutu mu 1972 ariho nyabwoko, kandi vyari bitekanijwe inyuma yaho mu kwa 12 umwaka uheze inama nshinga amateka yemereje ku rwimo rwo mu 1972 rwahitanye Abahutu benshi kurusha Abatutsi ariho nyabwoko. Icemezo yafashe mu rwi Sever umaze kwerekana amatohoza wakoze n'uburyo ubwo bwicanyi bwakozwe. Perezida Ndayishimiye yasiguye imvo zatumye leta ibangira. Hariho abacabaza bati none ko Severe yamaze kuvuga ngo irindwi na kabiri ngo niho nyabwoko ryagiriwe Abahutu ko leta atacivuga. Hariho avuga ngo leta avuga n'ingoga, uraraba none igihugu conguka iki? None tuzoza turafata akamanyu manyu. Uburongozi buca buvuga ko muzaka akamanyu reka oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko. Ico gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira ico cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze. Mugu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga camugakorerako tuzoruhukira hehe? Muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere. Iryayazwe na kizigenza w'Abarundi ryaguye neza Terence Mushano, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe yase genocide Cirimoso rihana inyungu z'inkehwa z'Abatutsi rikagwanya n'ivyumviro vya genocide ku isi. Kuva ku umwami yatwara neza agatwarira bose, yakebuye bakwiye kuvyitondera. Mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni bayitinyira iki? Ekana Gervais Nibigira umwe mu bagize amashirahamwe yigenga akorera hanze y'igihugu akaba n'umucikacumu wo mu bwicanyi bw'93 bwakurikiye iyicwa rya Perezida Melchior Ndadaye, umuhutu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu. Urupfu rwiwe rwakurikirwa n'igandagurwa ry'Abatutsi. Arashima ijambo rya Perezida Ndayishimiye, avuga ko ritanga umwizero mwinshi ku bwiyunge bw'Abarundi. Ko umukuru w'igihugu yaraye abonye yuko harimwo ibitagenda
bigenda hakenewe ko haba humvikana guhinyanyura cyane cyane itegeko rihari uyu munsi hagaca hashirwa mu mugwi abashingantahe n'abapfasoni nta makemwa. Amajambo rero yaraye ashikirijwe n'umukuru w'igihugu ashobora gufasha kunywanisha guha umwizero abarundi. Umurwi Sever tohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu 1885 kugeza mu 2008 aho umurwi wa nyuma wagwanira mu ishamba washira hasi ibirwanisho yamara kugera ubu maze gukora ku bwicanyi bwakorewe abahutu mu 1972. Umukuru w'igihugu yabajije abawugize impamvu. Mbere n'ico kibazo ca mbere nababajije banza musigura igitumwa mwaravye uwo mwaka mwawutoye mukurikije iki ko abandi bavuga ngo ni intention nocive ngo mwashaka bamuba muragirira nabi batoye. Urabona ugiye kurondera ibiri nyuma irindwi na kabiri ivyabona vyaragiye. Yamara mushano wasanga ahubwo niba Sever yanka ko amasura biciwe n'ababonye ivyabaye badapfa batavuze ivyo biboneye yari ikwiye gutangurira ku vyabaye imbere y'igihumbi kimwe amajana 1972. Ivyabona biriho, abacitse ku icumu bariho, ababuze ababo bariho, ntibabirondeye baramubeshe. 1965 abishe abatutsi bo mu Bukeye na Busangana bariho, ababibonye ari gutanguranwa no gupfa. None usanga hapfuye ushaje uwo mu 1965 batamwihutiye kumubaza ari ugukuraba ivy'imyaka niwe ari muto ku 1972. Oya bijya babikoranye ibishobisho. N'inyuma yo gutangaza ko ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi 72 ariho nyabwoko, inama nshingamateka ikabishira ku mukono haraheze hafi amezi 6. Umurwi Sever nta bundi bwicanyi uribandako mu matohoza kuko n'ubu uracacukura gusa ibinogo rusangi vyafubwemwo abahutu ico gihe ukanabaza abafite ico babuziko. Eroje Urikaneza, Ijwi ry'Amerika. mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. Abashoramali bo mu bihugu bitanu bisangiye ikiyaga cya Tanganyika, Uburundi, u Rwanda, Kongo, Tanzaniya na Zambiya bari mu nama rukokoma i Kigoma muri Tanzaniya. Barashaka koroshya ubuhahirane bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byabo. Ni inkuru twateguriwe na Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda. Abagwizatunga n'abanyamitahe baturuka mu bihugu bitanu bihurira ku kiyaga cya Tanganyika arivyo Burundi, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzaniya na Zambiya bose barahuriza kw'ico gice kirimwo ubutunzi bwinshi ariko ko amategeko agenga ibihugu ataborohereza kubuhanahana biciye ku mipaka no muri ico kiyaga. Ivyo nivyo vyatumye abaserukira abandi bahurira i Kigoma mu buseruko bushira uburengero bwa Tanzaniya mu nama rukokoma y'imisi 3 yo kurabira hamwe icokorwa kugira ngo urudandazwa rwambukiranya imipaka rutezwe imbere. Amakuru avo muri iyo nama avuga ko igihugu ca Tanzaniya gitungwa gatoke ko kitorohereza abagwizatunga bo muri ako karere. Ni mu gihe ico gihugu gikora kw'ibahari Indiana ahari kivuko ca Dar es Salaam haca ibidandazwa hafi nka vyose bivuye hanze ya Afrika bigiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika yo hagati. Olivier Suguru aserukira ishirahamwe ry'abafise amahinguriro mu Burundi arabigaruka ko muri iyo nama. Urudandazwa mu njabukambibe iyo dushoye ibintu gihugu ca Tanzaniya byinshi bikeyi baca badusaba yuko tubanza kurondera certificat tugiye gutora muri Dar es Salaam. Kubera iki banka kwemera urupapuro rutanzwe na BBN kandi nayo nyene isanzwe ifise ububasha n'ubushobozi nk'uko iyo TBS ibisanzwe bikorwa mu karere kuri iki isoko rusangi rya EAC. Iki naco nicerekeye ico bita certificat d'origine, nicerekana neza mu mwimbu dushaka gushora hanze ko vyakorewe koko mu karere k'ibihugu vya EAC Uburundi burimo. No ku ruhande rw'u Rwanda abagwizatunga bemeza ko bahura n'ingorane bageze mu gihugu ca Tanzaniya. Ni mu gihe ivyo bihugu nka vyose kiretse Zambiya bisangiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko ufise amategeko yo korohereza abanyamitahe. Bayingana Elad afise societe y'imodoka zunguruza abantu yitwa Matunda Express mu bice ikoreramwo na Tanzaniya harimwo. Yaganiriye na bagenzi bacu b'iradiyo y'igihugu RBA ari muri yo nama. Iyo bamenye ko ari umucuruzi ku ruhande rwa Tanzaniya bamuca amadolari 100, aho iyo ugiye kwambutsa imodoka ugendamo byonyine baguha iminsi 7 yonyine, iyindi irenzeho ukajya uyishirira imizani yabo nk'ikamyo ugasanga yahagurutse muri port ipimwe ibiro, umuzani uri oke
ariko mu mizani yo mu mayira ukaza kugenda usanga barakurega kurenza nta wundi muzigo warengejeho, aho twebwe nko ku ruhande rwa Tanzaniya imodoka y'Inyarwanda itwaye abagenzi iyo yambutse kugira ngo ikomeze muri Tanzaniya bayica amadolari 152, aho kubona registration ya business muri Tanzaniya bigora cyane, bigusaba ko rimwe na rimwe ubucuruzi bwawe ubuvanga n'umutanzaniya ndetse ukamuha n'imigabane ntacyo aguhaye kugira ngo ubashe kubona uko ukora, kandi ibyo ngibyo bigasanga biri risike cyane. Kuri iyo myidogo yose igihugu ca Tanzaniya kiremera ko batarira busema. Liliane Rukambuzi, umuhanuzi mukuru mu rwego rw'igihugu witaho ibidukikije muri Tanzaniya, National Environment Management Council, yaserukiye igihugu ciwe. Yavuze ko hari byinshi bigiye gusubirwamwo kugira urudandazwa rwambukiranya imipaka rugende neza kandi na Tanzaniya kihungukire vyinshi. Namna ambavyo wanaweza wakawekeza, twasanze hakiri byinshi byo gukura mu nzira kuko amahirwe ni menshi cyane, kandi abo bagwiza tunga nabo barafise ugushaka n'uburyo kumbure kuri bamwe bamwe. Twebwe ico twitaho cyane ni kurikizwa ry'amategeko canke guhinyanyura ayabangamira abana bariya, ariko ico twifuza nuko abazana imitahe muri Tanzaniya babanza gusoma bagatahura kandi bakubahiriza neza amategeko ahari yerekera udandazwa, bakanibuka gukingira ibidukikije. Twibaza ko twese turi hamwe tutobura gutora umuti urama kugira ngo ubwo rudandazwa tugungukiremo twese, y'Abatanzaniya canke ivyo bindi bihugu dusangiye akarere k'ikiyaga ca Tanganyika, lakini na kwa manufaa ya mataifa hayo ambayo yanakuja kuwekeza, kugira abagwiza tunga bo mu karere batera imbere. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko, bine muri ivyo bihugu bitano bihuriramwo, ubahanura gukorera hamwe no gushira imitahe mu gihugu boroherezwamwo mu kurindira ko ibihugu byose byubahiriza amategeko y'isoko rusangi hamwe no gukuraho amakori n'amatagisi ku mipaka. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko buri munsi guhera isa 10 kugeza saa 11 z'umugoroba, ubwo ni kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, tuba tubafitiye ikiganiro muri Isanga, ahanini kiganira ku ngingo zitandukanye. Tuba dufite abatumirwa bakaba baganira n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika hirya no hino ku isi. Kuri uyu wa gatanu rero Thomas Kamirindi turi kumwe kuri mikro, uduteguriye iki? Rwema, urakoze cyane. Ejo kuwa gatanu tuzagaruka ku bakozi bo mu rugo bavuga yuko bafite ibibazo, ariko cyane cyane ikibazo numva bambwira ni ikibazo cyo gusuzugurwa, ikibazo cyo kudahabwa agaciro, ikibazo cyo kwitwa injiji buri gihe ngo n'abantu batize. Ejo rero tuzaganira ku bakozi bo mu rugo. Umukozi wo mu rugo ni iki, ninde, ahembwa iki, afatwa ate? Icyo kibazo rero kubo kireba, aba bakozi cyangwa se n'abandi bifuza kugira uruhare muri icyo kibazo, kuri icyo kibazo kukiganiraho n'ejo isa 10 kugeza isa 11 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Thomas Kamirindi, urakoze cyane. Nanjye ndagushimiye cyane. Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nk'uko maze kubimenyera, dukomeje kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima, bungabunga ubuzima, mugezwaho na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi. Uyu munsi Eugenia, waduteguriye iki? Ndabaramukije, ndi Eugenia Mukankusi. Mbahaye ikaze mwese muri bungabunga ubuzima. Gusiba ni uburyo bwo kwifata umuntu akareka kurya no kunywa igihe runaka. Hari impamvu nyinshi ibyo bikorwa. Hari ushobora kubikora ku mpamvu z'ubuvuzi cyangwa se mu buryo bwo kwirinda indwara. Bishobora no gukorwa nk'uburyo bwo kwigaragambya. Hari n'ababikora kubera imyemerere ijyanye n'idini. Nk'urugero, bamwe mu bakristu bizihiza igisibo cya mbere ya Pasika mu gihe abayisilamu bafite ukwezi kwabo ko gusiba kwa Ramadani. Ubushakashatsi bwerekanye ko icyo gihe umuntu amara atarya cyangwa agabanya ifunguro, agenzura ibyo arya, bishobora kumufasha kurwanya indwara nko gutuma amaraso atembera, bikaba byanagabanya ibinure mu mubiri. Gusiba bishobora gufasha ubwonko gukora neza, bikanaburinda gusaza.
no guhura n'indwara zimwe na zimwe. Ku bijyanye n'igisibo cy'abayisilamu, ni igihe cyo kubahiriza imyemerere, guhimbaza no kwishima. Bifite n'uburyo nabyo bikorwa mu kwirinda ingaruka mbi ku buzima bw'ubikoze. I Kigali twakurikiye umunyarwandakazi ku isoko kugera mu gikoni ategura igaburo ry'umugoroba rizwi nka ifutari, atwereka ubwiza bwo gutegura iryo funguro n'uburyo rifatwa. Ramadan ni ukwezi gutagatifu kuzwi cyane ku bintu bibiri: kwiyiriza ubusa no guteka ibiryoshye. Dutangiriye ku isoko ry'i Kigali mu Rwanda, aho Sauda Nyirashyirambere arimo kugenzura ko uyu mufungo wa tungurusumu ukomeye kandi zidafite impumuro ikarishye cyane. Uko niko umenya ko ari nziza. Buri kimwe ahaha ubu ni ikiza gukoreshwa mu gutegura ifunguro rya nimugoroba. Iftar ni ryo funguro rya mbere ry'umunsi mu kwezi kwa Ramadan. Hari uburyo bwo gusoza ukwiyiriza ku munsi. Ikaze mu rugo rwanjye. Nyuma yo kwiyiriza ni byiza kubanza kurya imbuto, amazi cyangwa se umutobe w'imbuto. Ushobora no kubanza imboga cyangwa se salade. Gutegura amafunguro neza kandi bisaba kwihangana. Ni ngombwa kuronga buri kimwe witonze, ugakuramo mikorobe zose zishobora gutera uburwayi nka salmonella cyangwa se E. coli. Ubu noneho duteke. We are going to prepare a heavy meal. Tugiye gutegura ifunguro ryacu rya nimugoroba. Dufite ibitoki by'imishaba, dufite ibirayi, dufite imyumbati, hamwe n'izi mboga zose: inyanya, karoti, imboga rwatsi, ibitunguru, urusenda n'amavuta. Matoke ni indyo ikundwa cyane mu Rwanda ku mpamvu nziza. Iraryoshye, yoroshye mu igogora, kandi bitewe n'uko iteguwe mu bitoki byo mu misozi miremire y'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, ikungahaye ku binyabuzima bifasha umubiri gukomera. Ikindi kandi irimo urugero ruri hasi rw'ibinyamasukari ku buryo n'abarwayi ba diyabete bayifungura. Ikanabamo urwego ruri hejuru rw'umunyu wa potassium ufitiye akamaro kanini utunyangingo tw'umubiri wacu. Nyuma yo gusoza isengesho rya nimugoroba, abashyitsi ba Dauda Nyirashyirambere baraza kugera iwe gusangira nawe iri funguro ry'agatangaza yateguye. Bamwe mu baganga bavuga ko ingaruka mbi y'igisibo ari uko gishobora kongera uburakari n'intonganya, ariko kandi gishobora no kuba umwanya wo kwisuzuma mu byo wagezeho, igihe cy'ishimwe, ishema no kwitwararika. Banagira inama uwo ari we wese ufite uburwayi bwerekeranye n'imirire cyangwa se ubundi burwayi bukomeye bwo mu mutwe kugisha inama muganga mbere yo gukora igisibo. Imbuto ahantu hose zizwi ko zifite akamaro kanini mu kugira za vitamine n'imyunyungugu umuntu akeneye kugira ngo umubiri ubashe gukora neza. Mu gihe zishakwa na benshi mu gihe cya Ramazani, inzobere mu mirire nyamara zitanga inama zo kurya imbuto ku rugero. Zinasanga imbuto atari nziza ku bantu bamwe na bamwe ku buryo bagomba kuzireka. Yanzu idan ka duba larurorin da suka fi yawa a zamanin nan namu. Iyo witegereje ingorane z'ubuzima ziganje mu miryango yacu muri iki gihe, ahanini ni ibibyimba, umuvuduko ukabije w'amaraso na diyabete. Buri rubuto ruba rufite ikigero kiri hejuru cyane cya bumwe mu bwoko bwa vitamine, intungamubiri cyangwa se ikindi. Kuri zimwe zikungahaye ku binyamasukari, izindi ku binure, mu gihe izindi nazo zikungahaye kuri aside inakunze kugaragara cyane. Imbuto zikungahaye kuri aside ntabwo ari nziza ku bantu babana na bumwe mu burwayi. Urugero, niba umuntu arwaye ibibyimba byo mu nda, ariye indimu cyangwa inanasi, bizagira ingaruka ku mikorere y'igifu, binongerera ubukana bwa burwayi bwe. Imbuto zifite ibinyamasukari byinshi cyane nazo si nziza ku barwayi ba diyabete.
umurwayi wa diyabete ntagomba kurya imineke ihiye cyane kubera isukari nyinshi cyane ibirimo. Yifitemo ubutare bwa fibre bugenza gake igogorwa, bikarinda izamuka n'impanuka rikabije ry'ikigero cy'isukari mu maraso ku barwayi ba diyabete, ariko kandi ishobora no kubamo urugero rw'isukari ruri hejuru cyane, ibitari byiza ku barwayi ba diyabete. Ingano y'imbuto urya n'ishobora kugena niba zigira ingaruka nziza cyangwa se mbi ku mubiri wawe. Niba uriye nyinshi bishobora kubyutsa zimwe mu ngorane. Urugero, niba urwaye diyabete ukarya imbuto nkeya ntibizakugiraho ingaruka mbi nk'uko wari kurya nyinshi cyane. Niba urwaye umuvuduko w'amaraso hanyuma ukarya umuneke, ibyo ni byiza cyane kuko imineke igabanya ikigero cy'imyunyungugu ya sodium mu maraso. Ku bantu bafite ingorane z'ubuzima cyangwa ukwivumbura k'umubiri allergie, bashobora kurya ubwoko bw'imbuto ubwo ari bwo bwose, ariko nanone bakirinda kurya izirenze urugero kubera ko izo mbuto zishobora gutera ikirungurira no kumva utameze neza mu gifu. Waba warigeze kumva bivugwa ko hari ibiribwa bizwi nk'ibyongera ubushake mu bijyanye n'imibonano? Ariko se koko hari ibiribwa bifite iryo banga? Igisubizo kigufi ni yego. Inzobere zivuga ko igaburo ririmo imboga, ibiribwa birimo za proteine ziva mu bimera, isukari nke, ibiribwa bifite ibinure bike byatuma utabura imisemburo igabanya ubushake bw'imibonano. Cyakora hari n'ibiryo byihariye bizwiho kuba bitera ubwo bushake nka oyster ziva mu nyanja. Mu bindi bishobora gufasha hari imbuto nk'izo mu bwoko bwa pomme n'inkeri, hari kandi ubwoko bw'ikinure kiba mu nkoko, amata, ibinyampeke na divayi itukura. Imibare y'abarwayi ba COVID-19 yatangajwe muri Afurika iri munsi y'imibare nyayo hakurikijwe raporo ya OMS. Kuva icyorezo cyadutse, 2/3 by'abanyafurika banduye virusi itera iyo ndwara, ni inshuro 97 hejuru y'imibare yemejwe y'abarwaye iyo ndwara. Mu gihe bimwe mu bihugu bikuraho inzitizi zashyiriweho guhangana na COVID, dore icyo muganga Matsidiso Moeti, umuyobozi w'akarere ka Afurika wa OMS, abivugaho. Ubusesenguzi bwacu ni ikimenyetso cerekana ko virusi ya korona ibandanya gukwirakwira mu bantu bo kuri uyu mugabane. Ibi birajana n'ibyago biri ku rwego rwo hejuru bwa virusi zihinduranya zishobora kugariza bikomeye imiryango ihari. So vaccination against COVID-19 remains our best defense. Gukingira COVID-19 bibandanya kuba intwari ikomeye yo kuyigwanya. Nubwo tuzi ko abantu bagwaye indwara, hari uburyo biba byarabongerereye ubudahangagwa. Ukwaduka kwa virusi ya COVID-19 yihinduranije yiswe BA2 kwatumye ibihugu mu mpande zose z'isi bikanguka. Ubu ni uburyo bwiganje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho urukingo rwa 4 rwo gushimangira izindi rwemeje ku bantu barengeje imyaka 50 y'amavuko. Kuva mu kwezi kwa gatatu, Ubushinwa buhanganye n'inkubi ikomeye y'icyorezo cya COVID-19 itari bwabeho mbere, aho umubare w'abandura uri hejuru cyane mu mujyi wa Shanghai. Leta yashize mu kato uyu mujyi utuwe n'abarenga miliyoni 24, ubu nta n'inyoni itamba. Mu Bwongereza, imirongo ni miremire ku bibuga by'indege kandi byinshi mu byerekezo by'ingendo byugarijwe n'uburwayi bw'abakozi. Ubwongereza bwongeye guhura n'indi nkubi ya COVID-19 kuva mu byumweru bike bishize, aho ikigero cy'ubwandu kiri ku rwego rwo hejuru cyane bitari bwabeho kuva iki cyorezo cyakwaduka. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gushyira imbaraga mu kuvura uburwayi bukurikira COVID-19, ari nako itanga ubumenyi kuri bene iyo mimerere no kwikoraho ubushakashatsi bwimbitse. Uburwayi bukurikira COVID buriho kandi ari byinshi tutarabumenyaho. Abanyamerika babarirwa muri za miliyoni bashobora kuba basigarana ingorane z'ubuzima zihoraho, kuva ku bintu byoroshye gutahura ariko bishobora guteza uburwayi bukomeye bwerekeranye n'ubwonko cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe. Aha niho dusoreje ikiganiro Bungabunga Ubuzima uyu munsi, naho ubutaha kandi mukore ku buryo umunsi wanyu ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.
urakoze Eugenia Mukankusi. Ni no kuri icyo kiganiro bungabunga ubuzima dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi. Dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Dieudonné Cyubahiro wadufashije kwegeranya aya makuru, ndetse na Frederic Nkundikije wari uyahagarariye. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Basezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe, mbararika andi makuru yacu mu kanya 1:30 z'umugoroba.